ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Hari abantu benshi babona amalinki aca mu magroupe WhatsApp bagaca bapfa gufyondako, canke ugasanga hari umuntu akurungikiye kuri email akakurungikira ikintu iyi link ngo ufyondeko, iyo mail ugasanga ntabwo aba ariyo. Reka imbere yuko ndababwira ibintu byinshi ndabereka ikintu kimwe mu bintu byotuma uja ku mbuga wizeye. Reka ndabereke nk'akarorero k'ikintu bita 1xbet. ni urubuga benshi babetingirako ngira ngo rumaze kw'igihe, ariko bakaba batarapima ngo barabe yuko urwo rubuga rwizewe. Ni ukuvuga dukoresha iyi website yitwa Scam Advisor turabe yuko urwo rubuga rwizewe. Okay, dufyonda kuri aka kantu kuko rondeza tubanze turabe ingene rumeze urwo rubuga. Handitseko ngo identified by Scam Alert Global as a scam. Abasikama rero ni abantu baba barondera nk'amadone y'abantu, amabanga yo mu maordinatere. Hari abantu baba bafise ubuzi bakora mu mabanke, mu mahoteli n'ahandi. Rero uyu muntu uragenda ku rubuga rwiwe agaca asigarana amabanga azotuma yinjira muri rezo yawe, amabanga yose akazarayatwara. Iyo rero usanze handitseko ngo trust score 1%, hama ngaho ugasanga hariho ibara ritukura nyene baba bakoretse ko ari ibintu bitagenda neza. Reka turabe mu bintu bindi bituma twovuga yuko uru rubuga ari urw'abagizi ba nabi. Aya negative highlight batubwira yuko ibintu bibi bavuga kuri urwo rubuga. Hariho ahantu bavuga yuko nyene urwo rubuga yinyegeje atawumenya ahari, hama bakavuga yuko urwo rubuga ruri mu gihugu kitizewe, kirimo abantu b'abagizi ba nabi bo ku mbuga ngurukana bumenyi benshi cyane. Hama ikindi naco bavuga yuko baronse abantu benshi bakwidogera urwo rubuga. Tumanutse epfo rero turabona abantu bamwe mu bagiye bagwidogera, baravuga bati ngo hariho amasite menshi. Uyu we ni umukozi wa xbet, ashobora kuba iwewe yararonse ivyo avuga ko vyiza, urabona ko yatanze 5 star. Yavuze yuko ngo rumuha amahera menshi, ariko abandi benshi cyane bavugiye baruvuga nabi, bakavuga yuko yari nk'akazi no kubetinga mugabo ari scam kandi idakora neza. Benshi bagiye bavuga ko nabi ari naco gituma havayo urwo runuze. Ico kintu cerekana yuko ari mbi. Amareview baronse ni 3,750 vyerekana yuko ari abantu benshi batanze amareview menshi, ariko nivyo vyonyene ntibiba bikwiye kuko woca uvuga yuko urwo rubuga ari rubi. Ahubwo tugende turabe, hariho ahantu ngaha bavuga ngo backlink, abantu bagiye barushira mu website yabo, abantu 525. Vyumvikane ko hari abantu benshi barukorera baze bararutanga ahandi hantu. Ikindi naco ca gihugu batubwira ngo kitizewe ni igihugu ca muri Panama, niyo urwo rubuga ruri. Hama ikindi naco twovuga tuti giteye amakenga, nubwo tubona yuko urwo rubuga rumaze imyaka 17, hariho ayandi izindi mbuga kwagiye gwitwa kuva kera, amazina ngira ngo arenga nka 30. Reka turabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Imbuga 29 zose zerekana yuko uziroye ko nk'izi mbuga reka dufate nk'uru uhazara dufate nk'uru turukopye tugende twugurura iyindi tab ngaha turushiremo hano ntirukuguruka ariko bavuga yuko ari direction yago izi zose nk'uru nyene twoca tugenda nako tukarupima tukaraba nako scam device nako usanga nako ni izina ryayo yahora yitwa kera wana xbet bafise amazina menshi sorry be found iyo ngo ni yabayerere numva ntinabaho kadufate nk'iyi nayo turabe nayo tuyipime iyoyo aho hantu iri baboneka yuko yoba yizewe ariko kubera hari ibindi bihugu idakoreramo baca bahitamo gukoresha iriya aye niba bamara kubona yuko iriya aye itizewe bivanye n'igihugu urimo baca bagenda bagaca bashiraho nk'iyi okay baca bashiramo iyindi ariko nta muntu muzima afise ibintu akora yogira amazina menshi kumva zo kuvuga ngo reka ararondera amafaranga reka ndabereka ikindi dupima nk'urundi izina rimwe ryitwa amakampani amazina menshi bivanye n'ibihugu kuko hari ibihugu bayibonye aca iyo bayugaye mu gihugu kimwe agaca agenda mu kindi gihugu kuko nababwiye ko fora n'iyi site muri bya zindi tumusanze hari hafi murabe twayimwe yitwa remarktv.com mugabo bayipimye baciye basanga yitwa iri kindi kizina nk'iki ni ukuvuga aba bantu ntabwo iyo ifite 37% murabibona unabisubiyemo ngene bimeze iyi site twayizanye kubera tumaze kubona abantu benshi byabatwaye imitima bavuga ngo ibaha amahera menshi ngo baca babikuza muri rimikashe abantu benshi bariko baravyigisha bakaguma bakoreka amatransfert bagiraniye ariko by'ukuri iyi site nk'umuntu akunda igihugu akwiye kuraba icyo akora kugira ngo ntigume yamamara mu Burundi kubera amabanga menshi ariko aragenda kubera urubuga sinzi yuko ari ahantu muba muzi ibiro byayo ngahe Bujumbura kugira muzondangire tugire ico tuvuganye ico nzi ariko aba bantu biboneka yuko bakoresha vyagiye byankwa mu bindi bihugu ari naco caciye gituma bagira amazina ashika 29 aza ku izina rimwe nubwo bamaze imyaka myinshi biraboneka yuko kuri internet batizewe ariko nka mu bihugu bitaratera imbere mu bintu byo kumenye byo gukora ku mbuga ngurukana bumenyi bashobora kubizera bavuga yuko ari abantu bafise business online naco dupfa kuko ntabonzi ariko iyi website yabo biboneka neza ko ari ikindi kintu kiri inyuma ko murabona ifise pourcentage y'ijana rimwe kwijana reka ndabereke nk'akarorero nka site imwe mu zo mushobora kuba mumenyereye mu Burundi hari ikinyamakuru bita Itara Burundi imbere yo kuja kuri internet gufyonda kuri link urabanza ugapima ukaraba yuko ibintu vyizewe
voilà. Uravye ku itara Burundi usanga hari handitse ko ngo high trust linking, this link is safe to use. Nimba hari ahantu urondera amakuru woja kuri iki kinyamakuru, kuko hoho urabona byose ko bisa na vere, bisa n'urwatsi rubisi. Naho ntibareka kuvuga ngo harimo negative highlight. Ikintu bagereza iki kinyamakuru mu kugira ngo berekana yuko hari bitagenda neza, bavuga yuko bakoresha email iri gratuit, donc yo ku buntu. Nivyo kugira ngo umuntu aronke info@itaraburundi.com bisaba amafaranga menshi. Kinyamakuru rero kiba kitararonka amafaranga yo kugura iyo email. Byumvikana yuko ibi bitatu byose berekana bavuga ku kibazo ca email. Ni rya email nyene kuko ni itaraburundi 2014@gmail.com, kubera yoyo itaba iguzwe muri kuko ibindi navyo bavuga ngo transport has low rank, kuvuga yuko ntabwo irabwa n'abantu benshi. Okay, uri kurabiraba rero nta backlink ni imwe gusa imaze kuba yayanditse ko uvuga ati ikinyamakuru no byose bibi, mugabo urumva bariya birerekana yuko haba hariho ikibazo. Ni ikinyamakuru kimaze imyaka 9 gikora gushika ubu. Baca berekana n'imyaka kimaze, kandi barerekana yuko kiri protege. N'umuntu rero wese yoba afise ikibazo cyo kuja kuri internet akavuga ati iyi site jewe ndafise ko makenga, azoduhe aturondere tumufashe kumurabira yuko iyo site yiwe yizewe. Ntabwo ari iki kinyamakuru ari iyi site yonyene biraba, hariho n'izindi, ariko no munsi dushimye kubereka iyi kugira ngo mushobore kuba mwogira ico mufashe nk'abantu bafata ingingo, ntibemere yuko ejo igihugu gishobora gutwarwa ibintu byose kubera abakozi bayo bagiye bashira imbere amafaranga bahabwa, hama bikazoza bitera ingorane mu gihugu. Abantu tutatanguranye twariko dupima ikintu bita xbet.com. Muravye nacikiye kiyamakuru tuje kuraba, murabona yuko hari itandukaniro kamene. Rero inshuti zanje, nimufyonde kuri sabone, mwongere mufyonde no kuri kukazogera kugira bishitse nkaza ndabaha ama video muzoze muraraba ibigezweho, ntimuzogwe mu isanganye mugite muruzi mugwete kiziba. Murakoze rero.